Umugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana, kandi turi ku gice ca 20. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo imyaka igihumbi. Nibiki bizoba mu kiringo c'imyaka igihumbi? Mbega ino myaka igihumbi ishobora kuba ari imyaka ngereranyo canke? Nivyo tugiye kurabira hamwe mwa kino cigwa. Munkundire imbere yuko twinjira mw'idonido ry'icigwa, tubanze twishire musi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora vyose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami urakoze kuri ano mahirwe uduhaye, nico gituma twishimiye kwishira musi y'uburinzi bwawe, kugira ngo ukuri, ivyo kugororoka, ivyo tuma buri wese abona ubwami bwawe, aba ari vyo uduhishurira mwa kino cigwa kidasanzwe cuno musi, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo imyaka igihumbi. Ikintu ca mbere tumaze kubona mwa kino gice c'ivyahishuwe, igice ca 20, tumaze kubona Satani ko muri ino myaka igihumbi azoba abohewe mw'isi y'umusaka yiswe ikuzimu, kandi abanyavyaha bazoba bose barapfuye, ntazoba ashobora kuyikuramwo kugeza imyaka igihumbi idaheze. Kizoba ari igihe co kubabazwa kw'ibibi yakoze. Azosohoka agiye kurimbuka ubutagisubira kubaho inyuma y'imyaka igihumbi. Ku ruhande rw'abagororotsi naho hariho ibizoba ino myaka igihumbi. Inyandiko zimwe zimwe zivuga ko Satani yoba yarahanuwe imyaka igihumbi igihe yarakiri mw'ijuru, igihe yatanguza umugumuko mw'ijuru, ngo umuremyi yafashe igihe co kumuhanura kingana n'imyaka igihumbi. Mu vy'ukuri ntago tugomba kuhateba ngaha twibaza niba koko ino myaka izoba imyaka igihumbi nk'uyu duharura muri uno mwaka, duharura umwaka umwe, imyaka ibiri. Muri ino myaka ifise imisi 360, ntago tugomba kubiharirako canke ngo tubitebeko. Ico tuzi gusa kizoba ikiringo runaka, kubera yuko ishobora kuba ari imyaka igihumbi nyene nyagihumbi, canke ikaba imyaka ngereranyo, kubera yuko igitigira igihumbi kirakunda gukoreshwa muri Bibiliya mu gihe haba hariko haravugwa igitigiri gikwiye runaka Imana ishobora gukoreramwo ibintu runaka. Ndibaza hano mwahatahuye. Muri ino myaka igihumbi rero, ku ruhande rw'abazoba banesheje muri ino myaka igihumbi, kizoba igihe co gushigwa hejuru kw'abera. Bibiliya ivuga iti, mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushinga intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushigwa ikimenyetso caco mu ruhanga canke mu kiganza. Aba bazima bafatanya
kwifatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ubasha kubameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Yahishuwe igice ca 20 ku murongo wa 4 gushikana ku murongo wa 6. Mu gice ca 19 twarabonye ko igihe umwami Yesu Kristo azoza, mu gihe abanyabyaha bazoba bishwe n'ubwiza bwa Yesu, abagororotsi bazohindurwa maze baterugwe bajanwe mw'ijuru. Muri ino myaka 1000 niho bya bindi twabona by'amazimano by'ubukwe buzobera mw'ijuru, buzoba mwa kino kiringo c'imyaka 1000. Ariko mwa kino kiringo c'imyaka 1000, haruhande yo kuzimanwa tugasangira na Yesu, hari n'ibindi bizoba mwa kino kiringo c'imyaka 1000 tuzomara mw'ijuru. Nivyahe n'ibintu vyiza bikomeye cane. Kuri uno murongo wa 6 havuga ngo ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Bwa bundi ntago tuzoba turabatumire basanzwe, ahubwo tuzokwimana nawe Yesu igihe azokwima ku butware bwiwe bwa Dawidi, ku ngoma ya Dawidi. Ico gihe natwe tuzokwimana nawe, tuzoba turabaragwana na Kristo ba Yerusalemu sha, kubera yuko tuzoba turabana ba Yerusalemu yo mw'ijuru. Yesu nawe akaba ariwe mugabo wa Yerusalemu yo mw'ijuru. Yesu azoba ari umuvyeyi wacu, ni kuvuga ngo tuzoba turi bikomangoma mu bwami bwa Yesu. Muri Yerusalemu sha tuzokwimana na Yesu, maze dufatanye nawe kuganza ino myaka 1000. Igikorwa cabo kizoba ari kugena igihano kizohabwa abanyabyaha hakurikijwe ubutungane. Ababera ni bande mu by'ukuri? Umuhanuzi avuga ngo kandi mbona ubugingo bw'abaciwe abazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Bano bagororotsi, uruhande rumwe Yohana igihe yabitegereje yabonye bari baraciye mu bigeragezo bikomeye, ariko ntibavirira kumvira Imana kubwo kwizera kwabo. Aba bantu kubwo kumvira Imana bisanze babaye abansi b'isi, ntibanywa inzoga kandi bakigisha abandi kutazinwa. Ababeshejweho n'inzoga baciye babahama, ntibarya ingurube kandi bakigisha kutazirya. Ababeshejweho n'ingurube baciye babahama, ntibanywa itabi. Ibikorwa vy'abisi bibi bari barabyitandukanije ko bituma abisi babanka, babata mu mabohero, babamena imitwe, babaca amazosi, abandi barabaturira, yamara ntibaviriye ukuri bari baremeye. Aha niho agahamo kabo kari karavuye. Mwa kino gihe abantu benshi bazi yuko bazohamwa, bazogirirwa nabi. Niba bazogirirwa nabi ryari se? Mbega agahamo biteze kazobaza ko ryari? Biciye mu kumvira amategeko y'Imana kubwo kwizera, ukagendera mu vy'Imana yihanikirije, ntankeka agahamo uriko uragacamwo. Inyanduruko y'agahamo niyi: ni kumvira Imana
ariko ab'isi nabo bakaba bari bashaka yuko aribo bokumvira. Mu by'ukuri baciye mu mibabaro myinshi, baciye mu bigeragezo byinshi birenze canke bingana n'ibyo uri kuracamwo, ariko barabitsinze, babifashijwemo na Yesu. Tunesha kubwo kwizera Yesu. Niba Yesu ari waganza ubugingo bwanje, nta nkeka ibigeragezo byose Satani yonzanako nditeguriye kubinesha. Abantu dushishikara kubesha ngo narakijijwe, nizeye Yesu hamwe n'ibindi, ariko ibikorwa dukora ataho bitandukaniye n'ab'isi. Turacyari abasambanyi, bamwe basambana ku mugaragaro, abandi bagasambana binyegeje. Turacyari ibisuma, bamwe biba mu isi, abandi bakiba mu ishengero, abandi nabo bakiba mu bundi buryo. Turacafise inzigo y'inzirikira, turacarenga ku mategeko y'Imana, turacara abarozi, turacara ababeshi, twiyumvira abandi nabi. Kwikunda nibyo biganza ubuzima bwacu. Twumva inzu nziza yoba iwacu, twumva impunzu nziza zoba ziwacu, abana bacu bakwiye kwiga amashuri maremare, ibintu byiza byose byoba kuri twebwe, ku bana bacu hamwe n'imiryango yacu. Abantu ntago barazinukwa isi. Bano bantu Yohana yabonye mu ijuru bari barazinutswe isi, bituma isi banka kandi irabahama. Koko biradusaba kwizera Yesu kugira ngo Yesu ahindure ubuzima bwacu, kugira ngo dushobore guca mu nzira Yesu yifuza yuko ducamwo. Ino nayo nta yindi nuko ari inzira yo gutsinda ibigeragezo. Umuhanuzi yakomeje kuvuga ngo nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushigwa ikimenyetso caco mu ruhanga canke mu kiganza. Murabibonye abakiriye ubutumwa bwa marayika wa gatatu twabonye mu Byahishuwe igice ca 14, nibo bashitse abaneshi. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu murabuzi, n'ubutumwa buhamagarirwa kubuza abantu gusenga igikoko n'igishushanyo caco, bukabuza abantu gushigwako ikimenyetso caco mu ruhanga canke mu kiganza. Niba uri mushasha utakurikiranye ivyigwa byose, genda mu Byahishuwe igice ca 14, genda mu bindi vyigwa, kanda kugira ngo ubibone, ukanda hano handitse mu gihugu c'ivyiza TV, hama wamara kuhakanda ucuraba handitse video canke playlist, ugahaba ariho ucokanda ucubona igitabo c'Ibyahishuwe, ucuhitamwo igice wifuza gukurikirana, canke ukatwandikira tukaguha link mu buryo bworoshe niba bikugoye kugitora. Kino cigwa rero nico cerekana ubutumwa bwa marayika gatatu neza, ariko kandi mugenzi, reka ndabikubwire mu ncamake. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buhamagarira abantu, bubuza abantu gusenga igikoko n'igishushanyo caco. Igikoko gihagarariye neza neza intwaro y'ubupapa hamwe n'ishengero Eklezia Gatolika burongoye, kandi igishushanyo caco naco n'ubuprotestanti gito canke umuvugishwa w'ikinyoma. Tuzi neza yuko amadini menshi ya giprotestanti yigishiriza ubupapa, ariko agakoresha ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo yigarurire abayoboke babo. Hama ikimenyetso gishigwa mu ruhanga hamwe no mu kiganza c'igikoko ni kuruhuka isabato yashizweho n'ubupapa, nayo nta yindi ni dimanche. Kandi kucakira mu ruhanga ni kwemera dimanche.
maze mu kiganza ukemera kuyiruhuka. Ariko kandi mu Vyahishuwe igice ca 13 twabonye ko ikimenyetso c'igikoko gishobora kuba izina ryaco ariyo dimanshi canke igitigiri c'izina ryaco. Hano naho vyatujanye ku kudashika. Umuntu ashobora kwitwa yuko afise kino kimenyetso mu gihe yirengagije isabato y'Imana iboneka mu mategeko 10 mw'itegeko rya 4, canke akaboneka ko kino kimenyetso mu kuruhuka isabato gusa, ariko ayandi mategeko akayirengagiza. Ngira ngo mu ncamake biratahuritse. Ntabwo abazokwakira ubutumwa bwa marayika 3 bose bazohamwa, oya, ariko muri bo niho haboneka abahamwa. Mugenzi, ababayeho igihe cose kubwo kwizera kwabo barakiriye ubutumwa bwa marayika 3. Mwa kino gihe ubutumwa bwa marayika 3 ni ikintu gihambaye cane, kiriko kirasemererwa mu mitumba yose y'isi. Abantu bose bariko baraburirwa kugira ngo bamenye kuno kuri guhambaye. Abantu bagomba guhitamwo mu bintu bibiri: isabato y'ukuri yashizweho n'Imana Umuremyi, canke isabato y'ikinyoma yashizweho n'ubupapa. Ni Satani canke Imana, n'ubupapa canke Yesu, mpwemu yera canke impwemu zizimiza z'abaprotestanti gito. Bega uremera guhitamwo iki? Umugwi wa Satani agarariwe n'isabato y'ikinyoma dimanche yashizweho n'ubupapa. Umugwi w'Imana uhagarariwe n'isabato yashizweho n'Imana Umuremyi. Abantu isabato ibera ikimenyetso n'abantu baba bizeye Yesu, akabafasha kwitondera amategeko yose 9, hama bakitondera itegeko rya 10 ry'isabato nk'ikimenyetso. Ibi muze muravyibuka kandi mubitahura. Bano bantu rero Yohana yabonye mw'ijuru bari baritondeye isabato y'Imana, birinda kwitondera isabato y'ubupapa. Bari baritondeye amategeko y'Imana yose 10 bivuye ku kwizera nk'ukwa Yesu bari barakiriye. Bano bantu kubwo kubana na Yesu igihe kirekire, kubwo kugenda nka Yesu no gukora nka Yesu, uko abo mu gihe ca Yesu bahamye Yesu, niko nabo mu gihe cabo babahamye barabagirira nabi. Kandi bigeragezo nk'ivya Yesu yaciyemwo nabo barabiciyemwo kandi barabinesha. Mu gihe Yesu azoba ariko araharugwa nk'umuntu yabambwe akerekana imisumari n'umubabaro ukomeye yaciyemwo, abemeye kumukurikira bazonezerwa nabo igihe Yesu azotera indirimbo atangaza avuga ibyo yadukoreye. Natwe tuzovuga ngo Yesu kuby'ibyo wadukoreye, igihe tuzoba turaririmba ibyo Yesu yadukoreye, maze tuzokwerekana natwe ico vyadushikanyeko. Muramaze kubona umuntu yaguhaye umutahe aranezerwa cane. Iyo umutahe yaguhaye nawe ugize ico ugushikanako, ibintu Yesu Kristo yadukoreye, tuzonezerwa nawe anezerwe cane, kubera yuko inzira yadutoboreye habonetse abayicamwo kubwo gufashwa nawe. Ino gihe rero bano bera, bano banesheje bazoba bari mw'ijuru kugira ngo biyuheze neza ivy'abanyabyaha. Abera bazobona amahirwe yo gusobanukirwa neza ivy'umugambi w'agakiza. Mu kiringo kingana n'imyaka 1000 tuzohugurwa
twigishwe ibyo ubu tudatahura, tubimenye ico gihe. Hari ibintu gushikana n'ubu tudatahura, ukuntu Yesu yova ku ntebe yiwe no kuringana n'Imana akaza kw'isi gupfira umunyabyaha nkatwe. Mbega urukundo tuzobitahuzwa. Hari ibitangaza bitatu bizoboneka tugeze mw'ijuru. Kwibonayo kizoba ari igitangaza. Kubura uwo waruzi ko azojayo bizokubera igitangaza, no kubonayo uwo waruzi ko atazojayo. Hari abantu benshi bambara neza bakinjira mu mashengero biyorobeka, ukava wiyumvira yuko uwo muntu azotaha ubwami bw'Imana, washikayo ukamubura. Hari abandi tubona yuko ari abanyabyaha, tukavuga ngo ntibazoja mw'ijuru. Iyumvire rero nk'akarorero, bizoba biryoshe cane. Stefano yapfuye abona Pawulo ari mu bamutera amabuye, azonezerwa no kubwirwa inkuru ya Pawulo ukuntu yakoze ibyiza inyuma yo kumwica. Mbega uzoba uri kumwe natwe mw'ijuru muri ino myaka 1000? Nico kibazo turangirije ko tuzosesangura, dusome ibitabo maze ducire urubanza abanyabyaha. Abantu bihanye bazocira urubanza abanyabyaha. Runo rubanza ukuntu ruzogenda nuku wewe uzovuga ngo nje urumva, kubera yuko ho havuye haboneka umuntu avuga ngo nje urumva icatumye sambana, nari nahuye n'ibigeragezo nibi. Hazoba hariho umugororotsi yahuye n'ibigeragezo biruta ibyo we waciyemwo, ariko akabinesha. Uko niko uwo mugororotsi azoba guciriye urubanza. Ku ruhande rw'abagororotsi bizoba bimeze neza. Ku ruhande rw'abanyabyaha bazoba bariko bararibwa n'inyo, barindiriye gucirirwa kw'iteka no guhabwa ibihano bihambaye no kurimbuka by'iteka ryose. Ikibazo tubazwa mwa kino cigwa mu kurangiza niki: mbega uzoba uri kumwe n'abande mu kiringo c'imyaka 1000? Mbega uzoba uri kumwe natwe mw'ijuru muri ino myaka 1000, kugira ngo uzobane natwe mwa kino kiringo c'imyaka 1000? Usabwa ikintu kimwe gusa: kwemera kwizera Yesu, mukamwikoreza imitwaro yawe n'ibyaha vyawe, akaba ari wabyikorerera atarava ku ntebe y'imbabazi. Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, vuba bidatinze agiye kuyihagurukako, birarangiye kuvugwa, kandi ico gihe nta mahirwe yo kwihana uzoba ugifise ukundi. Mugenzi, uno munsi nyene umaze kumviriza rino jwi, niwo munsi wawe wo kwemera kwiyegurira Yesu. Fata ingingo yo kuvavana n'ibyaha vyawe, wemere wizere Yesu. Nanje niba wemeye kwizera Yesu, ndaguhamagarira kwifatanya natwe mu nzira turimwo twerekeza mu bwami bw'Imana, mu nzira turimwo yo kurindira, dukomezanya, dusengeranira, kandi twigishanya, duhanurana gukora ibyo Imana igomba. Urifuza kwifatanya natwe? Twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208
669. Nanje ngiye kugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe rihabwa icubahiro. Urakoze kubw'ijambo ryawe umaze gushikiriza uno mwene data. Ijambo ryawe rimeze nk'imvura, iyo imvura iguye ntago igenda iratoheje isi, uko niko n'ijambo ryawe rimera. Rihejeje gutosa umutima w'uno mwene data maze kudukurikirana, none nanje ndamusengeye ngo ukwizera kwiwe ntiguhere, ariko ashishikare gutera n'izindi ntambuko zigana kubyo wewe wifuza, nk'uko niyatwandikira tuza kubimumenyesha. Mwami reka tukwereke nuno mwene data gikekeranya, n'uyu agikomantaza umutima, n'uyu womengo yabineguye. Mwami turamusengeye, bose turabasengeye kugira ngo Mwami ubugurure ubwenge bwabo, ubereke iby'ukuri aba ari byo bakora, nabo nyene bazobane natwe mw'ijuru ducira imanza abanyabyaha mwa kino kiringo c'imyaka 1000. Mwami hari n'abandi batanze imitwaro y'ubunyantege nke mu byamuhemu, barifuza yuko barokora ukabakura mu byara bya Satani, ukabashira mu muco wawe utangaje. Mwami ndabakweretse ngo wumve gusenga kwabo. Mwami kandi hari n'abandi bagwaye, hari n'abandi bagwaje, hari n'abandi batanze imitwaro ya bagenzi babo ngo ubakure mu byaha. Hari abavanuye n'abagabo, hari n'abagabo bahangayikishijwe n'imibereho mibi y'abana babo hamwe n'iy'abagore babo. Kandi Mwami hari n'abandi bafise n'ibindi bibazo byo mw'inosi, za mesaje zose n'aya amatelefone yose bantelefona byose. Mwami ndabikweretse kugira ngo buri wese umugirire neza bivuye ku kugomba kwawe, kubera yuko wewe wishurira ku gihe kandi ukishura buri wese mu by'ukuri wisunze ibyo akeneye, tisunze ibyo yagusabye. Kubera yuko abantu dusaba, hari igihe dusaba n'ibidakenewe, ariko uri Imana imeze neza kandi y'urukundo, ugirira bose ibyo bakeneye kandi byiza. Nico gituma Mwami ndagusenze nizeye yuko uri bagirira ibyiza byose. Rema gushasha imitima y'abantu bose bakurikirana ibiganiro mu gihugu c'ibyiza, maze Mwami uduhe guhora twiteguriye kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mugenzi ukaba uri mushasha mu gukurikirana ibiganiro mu gihugu c'ibyiza, ndaguhamagarira gukora abone canke subscribe, following, suivre, bivana n'ururimi canke urubuga uriko urakoresha mu kudukurikirana, kugira ngo bizokorohere kubona ikindi gice gikurikira cayo. Kubera yuko turi cari ku gice ca 20, hari byinshi bindi tutaravyigako, hari ubundi busobanuro tutaragirako. Murabona yuko tukiri ku murongo wa 6. Kugira ngo byose uzobikurikirane uhamagarirwa gukora ibyo ngibyo. Ushobora kandi gukora like kugira ngo utwereke yuko wafashijwe n'ikiganiro, canke ufise ikibazo, inyunganizi, ushobora kuvyandika muri komanteri. Kandi mugenzi tukwibutse yuko bino biganiro biraboneka misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, n'imisi yose y'isabato saha 8:30 z'umuhingamo. Yesu akugire neza, Yesu aguhe umugisha, aguhe kwama mwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Biciye mu mapartage mukora, abantu benshi buno butumwa burabashikira, kandi bamwe muri bo bagafata ingingo yo kwakira Yesu ku bwanyu.